Ikigo kijeje kugenzura ubuziranenge BBN caraye cugaye sitasiyo Kobil iri ku Interekwa muri zone ya Gihosha hafi y'umurango kujya 13 komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu twahasanze barashima ico gikorwa mbere bakavuga ko bari bakwiye no gushika ku minzane y'abadandaza. Professeur Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN avuga ko abakora ivyo bari bakwiye kwisubirako kuko ibihano bizoguma vyongerezwa. Muribuka yuko ubuheruka amande twari twagwijije n'incuro 10 ariko ubu turashobora kugwiza n'incuro nyinshi ni kugira ngo duhashye n'ahandi la base dukorerako irahari. Ahaje tugiye kuri station turavye ivyo baba batwara abantu turashobora kuvuga tuti ubu amande ni 300,000 500,000 vyahora bishika ku miliyoni 5 ariko bamwe baheruka twaragwijije n'incuro 4 baratanze amande kandi twarabugariye amezi twabugariye n'ubundi barugururira. Uyu twafashe no munsi nawe nyene nibaza yuko atazova ngaho turashobora kuduza amande gusumba ni mu ntumbero yo kuhasha mu kurindira yuko turiko turategura ordonnance nuko bitugora dufite ibikorwa byinshi kugira ngo aya ababene ma station amapompo ya kera yoroshe kudegura bayahindure bose. Iyo sitasiyo yugawe ikigo BBN kikaba casanze ku malitiro 10 yakurako amamilitiro 600 ni kuvuga ku malitiro 10 bibako amafaranga agera ku 2070.